hari ibintu bitatu bitandukanye bishobora kuba ku mugwi wa Academy Deira. Ubwa mbere ubwo parcours yabo kiki Dorcas ishobora kuba nziza kubera ko phase retour idatevye gutangura no kuvuga kuri forme z'abakenye ni kintu gibafasha nibaza ko atanu kwezi kwari guhuze phase yari rukino rwa madaza kurabira izo bakiniye ko ico ni kimwe kuba bataba bitafasha umwanya muremure cyane ngo kugira ngo batangure basubire bagaruke muri phase retour batangure phase retour ikurikiye phase yale bitwaye neza ikigira kabiri Academy Deira biraza kuyisaba iyindi motivation n'izindi nguvu kuko bazokina na equipe zizi yuko yabananiye no kuvuga uwari wese azoza agomba kubitako agomba kuvuga ati yamarino equipe inkino za nyuma bazikinye jone ya nyuma bayikinye magenekezo 18 na 19 na 20 na 21 urumva kwa mbere ina 2 semaines tufate na 2 semaines urumva phase retour iranyarutse cyane iyo ni avantage kuri Academy Deira idasanzwe no kuvuga ko equipe ya Academy Deira irafise avantage ngaho icambere kivuga ngo igikurikirana kimwe na iko ndavuga ko equipe zose zizoza zigomba kuyitako ilifo kwibandanya yerekana ko zisumba nkuko yazisumbije mu gice ca mbere ca championnat icya gatatu bizoba ari bibi cyane Dorcas hamwe twobona Deira naho yoba iya mbere kubera ko ayo manota yayaronse hakirikare mu gice ca mbere vuga ugasanga muri kino gice ca kabiri ugasanga baratsinzwe nka match zitatu banganije zibiri umva none ibyo ntibishoboka nibaza ko nibyo bishoboka cyane kubera ko match deja nizingaye nindwi gusa nindwi batsinzwe gatatu bakanganya kabiri baba bari mu gufatwa mugabo hamwe bonatsindwa na kabiri byo bari bibikuri ahubwo baba batanze ikimenyetso kivuga ngo muragiye muri Premier Division mugabo muratwetse ko mugiye mutiteguye kuko nyimba ari imyiteguro ya Premier Division bategerezwa kwerekana ni muri no deuxième partie ya champion Deira bisa no kumengo mushaka kumenya ibyo muri kazoza ubwo ibyo muri kazoza ubifatira mu byo uheruka kubona mu byo muri kahise niyo mpamvu twiteze n'ubundi Deira turashobora kwibona ikora no performance nziza nk'uko babikoze cyane bakarangiza kandi kunyene bishobora guhinduka gato kubera ibigeze bava mu kibanza ca mbere nibigeze urumva kuva match ya mbere bagumye mu kibanza ca mbere batsinze na zose no kuvuga bafise yose kuri yose rero umuntu ariko aribaza eske uko twababonye inkino ndwi zose bazikinye neza izo nguvu birashoboka ko bawoza bakabirepeta no muri phase retour niyo challenge bafise nico gikorwa bafise gusubira kubirepeta sino performance yabo ya phase retour itandukanye cyane ni ya phase yale naho bogenda muri ntuze bazaba babikesha igice ca mbere navyo nivyo bikoreye nivyo mugasi kimenyetso ciza Dorcas sikimenyetso ciza cyane kuko ubu tugiye tubona bakoze gitangaza kiki cyo kutwereka ngo batsinze match zose zimba phase retour iyo equipe izokwerekana ko basa na rokoro nijya effect basa na rokoro kuko nta mugwi numwe urabikora biranagoye nitwona vyiteka cyane kuko kiki niwe geze kuvuga ati nibagiriza inkino buriye iyo bamaze gushika kuri iyo objectif biragoye kuguma ufise zango bunye bashaka gukina match zitatu bakagwiza amanota yuko baba mbere bakikarifiya muri Premier Division ugasanga kakamvi yanyota iratangwa kugabanuka ahubwo batangwa gukina na za equipe zigwanira no kurukoroka nizo zije zigomba kubitako ugasanga ziyatangwa kubaronka kamanota biragoye cyane Reserve Athletic bayitsinze ni difference of 7 points bazo ofisi amahirwe menshi deja ngaho bukuyemwe match zitatu zikurikiye zitatu urumva ubu ni 7 points hagiye ko Reserve Athletic araba kabiri baza ba 10 points match zitatu ngaho aho rero match zitatu zica ziba zine kuri ubwo buje gutsinda nukuvuga Legends Athletic kubiharuro ibisigaye ikorera ku match zitatu zonyene Dorcas kugira ngo rabe yuko yofata Academy Deira niho rero kiki yahera mu kukubwira ati bishobora kuba byararanga barahera hehe nibagaruka barahera kwa novuga bazoba biheze bazotangura kwa Lelier meze nabi nayo nyene hagaze mu bibanza bahagaze nabi cyane mu bibanza bine vya mbere ku ruhande rwa tuvuge ku ruhande novuga kuno mugwa muzinga wariko urabivuga kiki
muzinga tubone ko gukoroka mu cicaro ca gatatu ari kashi mu gihe watoshiramo dutege twabonye yuko ino novuga politike yo gukoresha abasirikare kabisa ntiri kurorohereza abakinyi ba muzinga mbere siniko ndabona yuko n'umumenyereza n'umwe bizomworohereza kiretse ko nimba abo muri muzinga badafise target canke intumbero yo kubona umugwi wabo usuye mu cicaro ca mbere cyangwa ukagwa mu cicaro ca kabiri sino umuntu wagerageje kuraba parcours yabo y'igice ca mbere ca Fazare nukuri biragaragara neza yuko muzinga gukoroka mu cya gatatu sikera cyane amanota bifitiye nibaza ko amanota na menshi amanota 2 yonyene muzinga ifise muri Fazare Urubikana ko atari ikintu cyiza rora n'umumenyereza n'umushasha koca Hervé ariko aragerageza match ya nyuma menga yarayinganije byumvikana yuko ariko aragerageza gusana uyubuza kugerageza kiki eske yo politique yo kubona muzinga yigeze kubitwara parmi imigwi ya kera yatwaye ibikombe turagaruka kuri kahise uyu munsi politique yarahindutse muri muzinga twikontate gusa no ku dukine gusa kugira ngo dukine ariko ibintu byo kujya kuguma mu cicaro ca kabiri canke ca mbere ntibirimo kocha Hervé kuri match zine ni defete zibiri victoire imwe na yaratsinze match ya nyuma yarayitsinze donc ni rimwe na victoire yego vraiment match ya nyuma yarayitsinze ashobora yavuye mu kuba classement afise ngaha nibaza ko match nivyo vyo basavuze ni kumenya match ya nyuma ya avant dernier nibaza ko ni yarayitsinze yo atsinze academy arafise victoire imwe ashobora kuba bavuye no muri kino kibanza ca nyuma kuko ino ya journée ya gatandatu kugeza mu kibanza ca nyuma kirimo equipe yo mu Rumonge ni Ive kwe nukure Alonso nani yatse imwe yo mu Rumonge karero tukibandanya dufise amakuru menshi cyane atuvuye muri ariko Hervé kabisa bari hafi ya muzinga bo dufasha kabisa kuko nta classement iri actualize tuko turabona hafi ariko arashaka kudufasha mu gihe yo bari twumviriza tunamuramutsa hariya mu bikorwa bye bya misi yose ariko kandi tugaruke kuri ino equipe ya Musongati tuvuge ko